Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaro. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Hari amakuru ahambaye atandukanye ariko aravugwa hirya n'ino ngaha mu gihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize, wipfuza kuzaja baba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kwino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi vyonda kuri s'abone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Bidatevye rero amakuru yacu tutatangurire kuri ino nkuru y'umubabaro iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari umuvyeyi n'ikibondo ciwe bamaze iminsi 50 mu gasho k'igipolisi i Karusi. Umupfasoni Aline Nitezumukiza n'ikibondo ciwe c'umwaka umwe bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Karusi kuva igenekerezo rya 24 Ndamukiza 2023. Uyu mukenyezi asaba abacamanza kumurenganura kubera ariko ararenganywa. Gushika ejo mu gatondo ntiyari bwarenguswe imbere y'abacamanza. Aline Nitezumukiza ninde? Asanzwe akora iki? Asanzwe akorera hehe? Aline Nitezumukiza ni umukozi w'ivuriro ry'amaso ry'Ibuhinga. Aline Nitezumukiza niwe ajejwe ububiko no kudandaza amarori. Ubu yafashwe yagirizwa ko yahombeje amarori, ko hariho ayataboneka iyo yajyanye, ariko ibyo byabaye haciye amezi 6. Aline yubuye ko hariho umukozi afise imfunguruzo zitazwi zugurura mu bubiko bw'amarori kandi atabaje kubaza niba agomba kuhapfungura, ibyo bigakorwa atabizi kandi akaba yarabimenyesheje ariko ntibagire ico babikoraho abamujejwe mu kazi. Muri Kidugudu 2022 Aline Nitezumukiza yarabonye ko hari amarori atagiramwo umuti ari kujya abura, niho yabona ko mu mfunguzo z'umunyezamu harimwo izugurura mu bubiko bw'amarori. Arazerekana abo bakorana, aca aratabaza nyir'ivuriro ko yoza gukora amatohoza ariko ntibyakorwa. Nyuma yarituye Inyamiramabi i Karusi naho nyine ntibyakorwa. Muri Ntwarante 2023 nyir'ivuriro niho yaduga Ibuhiga gusuzuma controle, asanga koko hariho amarori menshi abura kandi asanga igihombo cabayemo ni cinshi cane. Ifatwa rya Aline Nitezumukiza ryagenze gute? Yafashwe gute? Niki wamufashe yari agamije? Ukurikije uburyo ki yafashwe? Kw'igenekerezo rya 23 ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 nyir'ivuriro yahenze Aline Nitezumukiza ko bajanye muri controle, ahubwo aca amujana mu gasho mu ntara ya Muyinga. Ntawuzi impamvu yari yahisemwo kuja kumupfungisha mu ntara ya kure yaho atuye, aho bamwe n'abandi babona ko yamujanye nkaho amunyuruje kuko yagiye kumupfungira ahategereye umuryango wiwe na gatoya. Harabonetse abatabariza Aline Nitezumukiza bukeye kuwa 24 Ndamukiza 2023. Aline abona kugarukanwa i Karusi aho apfunganywe n'ikibondo c'umwaka umwe muri komisariya ya Karusi. Birababaje kubona Aline apfunganywe n'ikibondo c'umwaka umwe mu gihe bagakwiye kumureka akaburana yidegembya, kuko icaha ariko arakurikiranwaho ntago arico catuma ahunga ubutungane kandi biraboneka ko ari amarimetanya ariko arakorerwa. Amakuru dukuraho i Karusi avuga ko abafashe Aline biteze amafaranga ya nyir'ivuriro, ari nayo mpamvu batumviriza Aline Nitezumukiza. Kugeza ubu nta matohoza akorwa kuri abo bakozi bavuga ko bafise imfunguruzo zitazwi zugurura ububiko bw'ivuriro nico bazikoza. Aline Nitezumukiza ntarenguswa mu butungane. Ukwezi n'inusu birenga biraheze atanajanywe n'imbere ya sentare ngo abe ariyo yemeza iryo pfungwa. Ibiriko birababaza abarundi batari bake bakabona ko ibiriko birabera ku ntwaro ya CNDD-FDD ari ibintu biteye isoni,
buryo bukomeye cane, aho ubishatse wese agupfungisha kandi akagupfungisha biboneka ko ari akarenganyo upfungiwe, ariko ibyo bigakorwa inzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi zirorera ntagire ico zibikoraho. Aline Nitezumukiza apfunganywe n'umwana mu gasho k'igipolisi. Si umuntu batinya ko ahunga kandi icaha bamufatiye ntikiboneka ko ari we yagikoze. Abamutabarije basaba ko yorekurwa akaburana yidegembya. Barasaba ko habaho amatohoza yimbitse kugira ntihahanwe inzirakarengane, basaba abacamanza ko batohonyora umukene kubera amafaranga babahaye. Ninde azotabara Aline Nitezumukiza? Boba ari abacamanza ba sentare nkuru ya Karusi? Yoba ari umushikiranganji Domine Banyankimbona? Umushikiranganji muri kino gihe bigaragara ko ata kintu amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi kubera amakosa ariko arabera mu butungane bw'igihugu c'u Burundi, bikaboneka ko umushikiranganji Domine Banyankimbona ataco ariko arakora. General Evariste Ndayishimiye yari akwiye kumukura mu mabanga. Murazi ko no mu minsi yashize Evariste Ndayishimiye yavuze ko agiye kwirabira ibibazo by'ubutungane kuko yabona ko ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi bwapfuye ku rugero ruteye ubwoba, akabona ko ari we agomba kwimanukira akajya mu makomine kwirabira ibibazo bijanye n'ubutungane. Naramuka ajiye mu makomine kwirabira ibibazo bijanye n'ubutungane, urumva ko umushikiranganji Domine Banyankimbona ajejwe ubutungane ataco azaba amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yoba ari CNDH izatabara Aline canke ni Perezida Ndayishimiye muri rwa rugendo yimirije gukora mu masentare yose y'igihugu? Ubishoboye yonyarutsa agakiza uyu muvyeyi, nta mwana abereye kuba mu gasho. Ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biratwengeje kubona umwana apfungirwa ubusa kandi biboneka ko icaha bamwagiriza atari we yagikoze. Ni ibintu biteye ni ku butegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi tuba twabateguriye, ariko hari ibiriko birakorwa na bamwe mu mbonerakure z'umugambwe w'ubutegetsi mu makomine atandukanye biriko biratera ubwoba abanyagihugu, bakabona ko ibyo umugambwe w'ubutegetsi CNDD-FDD uriko urategura ari ibintu bikomeye cane kandi bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cane ku gihugu c'u Burundi. Akarorero ni biriko birabera muri komine ya Kayogoro. Urusasuma rufatiye ku migambwe ruteye amakenga. Abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bafise ubwoba ko ibara rishobora kugwa inyuma ya rusasuma rwatanguye kuwa gatatu wa karindwi rusama ku mitumba yose ya komine Kayogoro mu ntara ya Makamba, ubumanuko bw'u Burundi. Urwo rusasuma rw'abanyagihugu rufatiye ku migambwe barimwo rukorwa n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure. Nyine murabizi amabi menshi imbonerakure ziriko zirakora ngaha mu gihugu c'u Burundi, biboneka ko imbonerakure zarengeje urugero kuko ziriko zirakora ibyaha bitandukanye, harimo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ndetse no kugandagura abanyagihugu batandukanye. Ariko ibyo byose bikaba abategetsi babirorera ntibagire ico babivugaho. Biboneka ko imbonerakure zamaze kugira ingufu zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, zizemerera gukora ico bashaka ndetse n'ico biyumviriye, ariko bikaboneka ko ingufu bafise atari bo ubwabo bazifise, ahubwo zikomoka ku barongoye umugambwe uri ku butegetsi, cane cane ku urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Nawe aramaze iminsi akora ibikorwa mu gihugu biteye amakenga. Kubw'amasoko muri komine Kayogoro, urwo rusasuma rwatanguye kuri uyu wa gatatu w'indwi ruheshi ku mitumba yose igize iyo komine. Haharurwa abayoboke ba CNDD-FDD n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ku gitsina no ku myaka. Ayo masoko nyine atomora ko imbonerakure zikora urwo rusasuma zica ku nzu ku bicimbiri bwose, imitumba n'amazone yose. Kubw'amasoko mu mbonerakure ziriko zikora urwo rusansuma rufise intumbero yo gutera ubwoba abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo ntibubahuke kuvuga aho begamiye mu bya politiki. Ibyo bizodufasha kwiba amatora yimirije, niko byemezwa n'imbonerakure zavuganye n'ikimenyeshamakuru cyacu. Ariko bikaboneka ko izo mbonerakure ziriko zirakoreshwa na Reveriyano Ndikuriyo, abona ko umugambwe wiwe byanze bikunze mu matora yimirije
vyimirijwe imbere ushobora kuzatsindwa nk'uko wagiye unatsindwa no mu yandi matora yose yagiye aba ngaha mu gihugu c'u Burundi, uretse amatora ya 2005 umugambwe uri ku butegetsi watsinze ayandi matora yose wagiye urayiba kuko byarabonekaga ko wabaga watsinzwe, ariko muri kino gihe ukaba ufisiye ubwoba umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL kuko abona ko umaze kugira ingufu zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi abarundi batari bake bakabona ko ari wo mugambwe ubereye kurongora igihugu c'u Burundi, ari wo mugambwe uzaza kuzahura igihugu c'u Burundi mu magorwa kimazemo imyaka myinshi cyatewe n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Ariyo mpamvu izo mbonerakure ziriko zirakora rusansuma kugira ngo zitere abanyagihugu ubwoba. Ibyo byodufasha gusigura ko ata banywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi bari ku mitumba itandukanye, ko rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi ata burenganzira bwo kuburana bafise. Niko imwe muri izo mbonerakure yaho nyine itashatse ko amazina yayo amenyekana yashikirije ikinyamakuru cacu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanywanyi bavuga ko babayeho mu bwoba kuko ku bwabo ibyo birashobora kubyara ubwicanyi bw'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Murazi ko muri no minsi hamaze iminsi hibonekeza abanywanyi b'umugambwe CNL bariko baricwa mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u Burundi, kandi ibyo byose bikaba abategetsi barorera ntibagire ico bavugaho, aribyo biri gutera abanyagihugu kugira ubwoba bavuga ko ubwo bwicanyi buriko buraba bushobora kubandanya kubera iyo rusansoma iriko irakorwa n'imbonerakure, kandi bakabikora babitegetswe n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu kugeza ku rwego rw'imitumba. Basaba abategetsi b'igihugu guhagarika urwo rusansuma mu maguru mashasha. Mu ntwaro no mu buserukizi bw'umugambwe uri ku butegetsi muri ako karere ntitwabatoye kugira bishure ku bibazo byacu kuko twagerageje kubavugisha ariko biranga. Hari n'indi nkuru ibabaje iteye agahinda iriko iravugwa Bugendana, aho hatowe ikiziga ca Louise Ntandikiye w'imyaka 42 caratowe kuri uyu wa gatanu wa 9 Ruheshi ku mutumba Mwurire wa komine Bugendana ni mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu c'u Burundi. Ababanyi biwe bibaza ko yoba yiciwe ahandi imbere yuko ikiziga ciwe kizanwa gutabwa muri ico kibanza. Basaba ko hoba amatohoza yimbitse. Kubw'abanyagihugu, uwo murimyi mworozi umuvyeyi w'abana 6 yatowe amanitse ku mugozi ku canwa c'ivoka hafi y'urugo rwiwe. Bamwe mu banyagihugu bibaza ko yoba yishwe anizwe ikiziga ciwe kikazana gutabwa aho hantu kugira ngo berekane ko ari ubwiyahuzi. Umukuru w'umutumba Mwurire Pascal Ntawumvukiye kubwiwe asigura ko uwo muhisi yiyahuye adasiguye imvu zatumye yiyahura. Yatomoye ko igipolisi catanguye amatohoza. Louise Ntandikiye yahambwe uwo munsi nyine kw'itegeko ry'abajejwe intwaro. Umuryango wiwe usaba ko hoba amatohoza yigenga. Ni ikiziga ca kabiri gitowe kimanitse ku giti mu mezi 2 muri komine Bugendana. Ku wa 10 Ndamukiza uheze ikiziga ca Vianney Banzirubusa w'imyaka 39 akaba n'umwigisha wo kw'ishuri shingiro rya Kivogero yari yatowe amanitse ku mugozi ku metero 200 avuye ku rugo rwiwe ku mutumba Nkande iyo komine nyine ya Bugendana. Hari amakuru ateye ubwoba agaragaza ko irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi hariko haratorwa ibiziga ariko ntibimenyekane ba nyirabyo, ariko bikagaragara ko ari abanyagihugu babiciwe ahandi bagatabwa ahandi kugira ngo bahishe ibimenyetso ibiriko biratera abanyagihugu ubwoba butangaje. Babona ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ata kintu izigera imarira abanyagihugu mu gihe abanyagihugu bariko baricwa mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza ari abana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wifuza kuzajya ba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, weco usabwa nta kindi pyonda kuri s'abonner canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.